nimba nemerewe kukubona wambaye ubusa niki kintu cyonzibira kuja mu telefone yawe ariko umugore wazi gutangwa gutubwenge umukobwa yitwa Rozine wamunze iryo zina ntabwo ndareze inyana tumena wenda kwa ashaka mbabajire ngo byaraye bibaye haheze umwanya ubwo nyene akarimi kashe bon turasabye Rise and Shine Burundi, reka nizeye ko umeze neza aho muherereye. Iri ni ijoro ryo kuwa gatandatu ya filime mukunda ya seri mwakunze iri kwiraca muri Burundi Star TV. Mbibutse ko ikari gikorwa cyakozwe na Warubizi aje hamwe na Burundi Star TV batuzanira ijoro ryo kuwa gatandatu, seri yakunzwe na benshi, seri iri kwirabwa n'abantu benshi, seri iri kuvugisha abantu benshi, seri imeze neza. Mbibutse yuko ari ya seri ushobora kwicara muri saro umuryango wakorana abana papa n'aba mama bakarorera seri nziza, bakarorera sinema nziza, banishimye barangiza bakanahakura isomo. Akaba ari rya mbere bise kuri Rise and Shine Burundi. Ndabigushimiye cyane, nshimira nawe umwamaze gukora subscribe, ariko nawe ugiye kubikora kano kanya. Dukomeze turaba seri nziza ijoro ryo kuwa gatandatu. Na handi ni muri Warubizi bagiye hamwe na Burundi Star TV batugezaho ino seri, batugezaho kino gikorwa cyiza, ino nyigisho iri mu ino filime, tugashishikara kubaho twishimye tunaryohewe. Ijoro ryo kuwa gatandatu turahera hehe ko mbona hose ari intambara zadutse, ko mbona ibintu bidasanzwe nkuko mwamaze kubibona muri introduction, nkuko mwamaze kubibona mu ntangamarara guys. Ijoro ryo kuwa gatandatu abantu banje tumaranye iminsi kwa runo rubuga kwino YouTube channel ya Rise and Shine Burundi, byinshi barabizi, byinshi barabitahura. Ariko reka manze nibukiriza abantu bashasha icabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu kugira ngo tugende tuzinanye, kugira ngo tugende twese turi ku murongo umwe. Ijoro ryo kuwa gatandatu ni seri nziza, seri iri mu inyigisho. Ijoro ryo kuwa gatandatu habaye ibintu bikomeye cyane. Ijoro ryo kuwa gatandatu hapanzwe umugambi wo gusamba urugo rw'abandi. Ijoro ryo kuwa gatandatu harabarose umufungo amahera atagira ingano. Ijoro ryo kuwa gatandatu ryatumye abandi bagwa mu rukundo. Kamwe na kandi ni nganyine kuri Rise and Shine Burundi. Waramaze gukora subscribe ntaco uzobura, ntaco uzohomba. Reka dutangure nibigiye kuba mu gice cya kane ijoro ryo kuwa gatandatu tugiye kurabaho bukera guys. umukobwa yitwa Rozine wamunze iryo zina ntabwo ndareze inyana tumena wenda kwa uyu bwakeye aza kubaza dogiteri ati umukobwa bita Rozine uramutse. Mbibutse yuko uyu ari umugore wa mugabo yahabwa amafaranga menshi aza gukora idiri y'ukwawukanya urugo rw'abandi. Biraherera he? Umugore amubwiye, dogiteri abwiye umwituye yuko uyu mukobwa atamuzi. Kubwo urukundo rwishi Rozine yakunda Tony yatanze umufungo, atanga amahera atagira ingano. Aba baganga bose abahidiri yuko batazovuga ikintu na kimwe kuri buri muntu wese azoba aje gushaka amakuru y'uwitwa Rozine. Mbibutse yuko aba baganga aribo bambitse ibara Tony, bavuga yuko atabyara kugira ngo idiri ya Rozine ikunde ijamu. Biraherera he guys? Ijoro ryo kuwa gatandatu season 1 party 4 niyo turuko turaraba, ni nayo tugiye kuraba ku munsi wa Mungu aho bukera uko izoba byifashe. Inyuma yaho abagore bose uko ari babiri baba bagabo bagiye hamwe bakayaga, bakumva yuko abagabo babo ijoro ryo kuwa gatandatu bataraye muhira, kandi igihe bava muhira ari telefone yari bahamagaye, bagiye inama yo kurondera telefone yahamagaye abagabo babo. Iki kikaba ari naco gitanguye gutera umudugararo, gitanguye gutera umutekano muke mu ngo z'ababanyi. Mu rugo kwa Tony nta mahoro, no mu rugo kwa Rozine nta mahoro, no mu rugo ku baganga ibibazo biratanguye. Ba dogiteri bakoze idiri. Mbibutse yuko itelefone yabahamagaye yari yo kwa Rozine, bamwe bitavye ubutumire, abandi bagiye kwidiri. Inimero bagiye kwirondera gute, bigiye kubandanya gute? Icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo uzurabana natwe buri kantu ube wakamenye uko bigiye kugenda. Naha biriko bitera bikomerera guys.
ariko iyo tuvuze ko ibintu bitera bikomera hariho abatabitahura abandi ntibabyumve neza ngo bigiye gukomera gute. Tony avuye ahantu ari gutembera yasanze Rosine ariko aramurega, ariko amurega kwande biriko bigenda gute. Raba kano gace gatoya hama nkubwire ikigiye gukurikira nuko bigiye kugenda. Tony niyo makuru yumvise. Tony yamenye ukuri, amenya ko ivyo Rosine yamukoreye vyose kwari ukumukina, kwari kumuca inyuma, kwari kugira ngo amugire ko profil runaka, cyari ikintu runaka yari amushakako. Guys, aha niho ucumenya ko ibintu bitera bikomeye. Kumbabajire ngo byaraye bibaye. Haheze umwanya ubwo nyine akarimi kashe. Bon, turasamiye. Aya na makuru make muyo Tony yumvise ahantu yari yahasanze Rosine, hari muhiriwe, hari kumuhana. Byose urashaka kubimenya, byose turashaka kubimenya. Reka duhana isango ku munsi wa Mungu kuri Burundi Star TV, aho igice cya kane ijoro ryo kuwa gatandatu izoba yamaze kuhashika. Reka nshimire wewe wagerageje kubana natwe mwino ncamake, nshimira nawe wagiye gukora subscribe, nshimira nawe ugiye gushyira ko like, comment, ugiye kubandanya ubana natwe mu biganiro bya buri munsi. Uri umuntu w'agaciro, turanabyishimira cyane. Mwakoze kubana natwe nk'ibisanzwe. Yari Frank mukurikirana kuri Rise Shine Burundi, naho ubutaha mu bindi biganiro. Ciao ciao.